Haleluya. Witegure nawe kuzojayo. Urumva hazojayo abihanye. Imana ishimwe. Tuzoshobora ko hari n'ibashitsi babaje tumaze kwakirana nabo nyene turabaye kaze. Tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Turahaye kaze umubwiriza ashishikare n'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Mu bwami bwiwe hari migisha imbohe ziraborwa kandi abarushe ni Yesu abarura amarabo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu umwami wacu. Ndashimiye Imana ku munsi w'Imana urenganye cyangwa mu rwirenganye. Nari nabasavye intasho n'amasengesho none mwarabimpaye narashitseyo none naragarutse indasho narazitanze nabaca barambwira ngo ninashikaze ndabaramutse mwakire indamukanyo zabo. Kandi abasengeye Yesu abahezagire mwarakoze. Hanyuma rero iyo ndirimbo ni nziza iraryoshe yo kubandana ariko ndabasabe ico kintu kindi muragikuramwo ngo yu mengo sivyo bandana 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 umengo ivyo hejeje kuvuga cyangwa kuravuga wewe ubwawe urabitituye. None umuntu avuze ngo yu mbega aba yashimye cyangwa aba yagaye. Muzaraba kandi kantu mushiramwo agico mugikuremwo. Dusangira aya majambo tubona mu gitabo gira kabiri c'abami igice ca mbere. Igice ca mbere c'igitabo gira kabiri c'abami no hari amajambo twoherako. Igice ca mbere mu rugira 9 turasoma twigirwa imbere. Umwami araheza atuma umukuru w'ingabo 50 ariko mu nizo ngabo ziwe ngo bamufate. Nuko aduga iyo Eliya ari asanga yicaye mu itaba ry'umusozi aramubarira ati yewe muntu w'Imana umwami aradutumye ngo manuka umwitabe. Eliya yishura uwo mukuru w'ingabo 50 ati asangwa n'umuntu w'Imana umuriro nutibuka uve mu ijuru ukwigizanye n'izo ngabo zawe uko ari 50. Ako kanya umuriro ucutibuka uvuye mu ijuru umwigizanya n'ingabo ziwe uko ari 50. Umwami arongera atuma uwundi mukuru w'ingabo 50 nyene ariko mu nizo ngabo ziwe ngo bamufate. Araza aramubarira ati yewe muntu w'Imana umwami aradutumye ngo manuka n'ingoga umwitabe. Eliya arabishura atasangwa n'umuntu w'Imana umuriro nutibuka ive mu ijuru ukwigizanye n'izo ngabo zawe uko ari 50. Ako kanya umuriro w'Imana uca utibuka uvuye mu ijuru umwigizanya n'ingabo ziwe uko ari 50. Umwami arongera atuma uwundi mukuru w'ingabo 50 nyene ari kumwe n'izo ngabo ziwe. Uwo mukuru w'ingabo wa gatatu araduga ashitse apfukama imbere ya Eliya aramwinginga ati yewe muntu w'Imana ndakwinginze magara yanje
hamwe n'ay'aba basavyi bawe uko ari 50 nagutera imbabazi. Raba umuriro uvuye mu ijuru uhejeje kuyigiza babakuru b'ingabo ba mbere bombi hamwe n'ingabo zabo uko ari 55. Ariko noneho amagara yanje nagutera imbabazi. Maze umumarayika w'Uhoraho abarira Eliya ati, manuka na nawe ntumutinye. Nuko ava hasi amanukana nawe aja ku mwami. Aramubarira ati, uku ni Uhoraho abajije. Mbega icatumye utuma abantu kuri Bayalizebubi ya mana y'Ekuroni kuraguza, ngo nuko atamana yariho muri Isirayeli wosiguje? Nuko rero ngo ntuzovyuka ku buriri uryamye ko uzopfa nta kabuza. Imana idufashe cyane. Numvise twoyaga kuri aya majambo ni menshi, tuvugemwo bikeyi, ibindi tuzogaruka ndaho bibiri zoba yatugiriye. Uyu muvugishwa Eliya mu baturirimbiye kare bavuze ko ahamagara umuriro ukaza ntiryari rya mbere, byari bamenyeranye mu gice ca 10 mu gitabo ca mbere muzoyibona mu bice bya 18 19 ingene yahamagaye Imana habaye impari. Iyo habaye impari igora kizibanguranya n'Imana. Narimvuze ngo Eliya ntibwari ubwa mbere rero nkuko nabaririmbyi baturirimbiye bavuga ngo arasenga Imana, umuriro w'Imana uramanuka, hanyuma ibishegu vya Bayali abo kwa Ashera baramenya ko hariho Imana. Aya majambo dusomye twayahaye umutwe uvuga ngo Imana iratanga ubudahangagwa. Amen. Imana yacu iratanga ubudahangagwa. Ndakwipfuje muri kino gitondo, wahangawe na vyinshi birakugirira nabi, Imana iguhindurira amateka. Umviriza neza, mwirikire. Nacishemwe agapampyo kamwe k'indirimbo yo mu Kirundi bango mu bwami bwiwe hari imigisha, imbohe zirabohoka. Muri iyi si tubayemo nk'icigisha umuntu aravye, nta leta nimwe ibaho idafise abantu bakuru. Nta gihugu na kimwe kibaho kidafise leta irimwe abantu bakuru. Abo bantu rarimwe abantu muri iyo leta bahabwa ubudahangagwa. Naho yokora ikosa akiri muri iyo mwanya wiwe, ata muntu numwe ashobora kumukorako. Ishengero rihagaze neza riri muri leta y'Imana. Amen. Agasanga rero mu mareta yandi bishoboka umuntu akaronka ubudahangagwa, n'umuntu ahagaze mu ishengero neza arafise ubudahangagwa. Ahora butakaza iyo yagize ibyago. Hariya muri leta barabutakaza iyo batabaye abizigirwa. Inama nshinga amateka igakorana, bwa budahangagwa yarafise bakabuhanagura, agaca asigara n'umuntu asanzwe, menote baca bamushirako. Mwishengero iyo umuntu w'Imana yagumye ahagaze neza, naho abantu bamukurira hasi, naho abadayimoni bamukurira hasi, naho isi yohaguruka, ariko ubudahangagwa. Haleluya. Keretse yacumuye. Eliya niyo twariko turasoma, yari umuntu nk'abandi. Ijambo yakoresheje twebwe ntitworikoresha muri iki gihe, ariko turafise ijambo rishobora kurisimbura. Mu bisanzwe isezerano rya kera hari ukuntu rivuga,
hari imigwi ibiri mu isi kandi n'ubu iyo migwi ibiri niyiriho, ariko ntivyavugwa ngo twe tubivuga uno munsi. Muri kahise Isezerano rya kera abantu bose bitwa ihanga rya Isirayeli canke abantu Imana yagiye iratora hariya, uburorero Nowa, Yobu, Baramu, abo ntibari abayuda, ariko Imana yaragiye abanoba. Kurya mu Isezerano rishasha ubona Imana yanovye Koroneliyo, yari umuroma, mugabo iramwatira ibanga ryo kurondera Imana. Nariko ndavuga kuri uyu mwene data Eliya, cyane cyane we impagazeko ingene mu bintu vyamuranga uko yagaragara yari umuntu ameze nk'abandi, ariko kandi narimvuze aho naringeze ndatoye cyane. Nukuvuga ngo mu Isezerano rya kera havugwa ibintu bibiri, no muri rishasha ni bibiri ariko bidasa. Isezerano rya kera ryavuga, navuze kuri ba Baramu bande umuntu ameze neza kimwe n'abayuda bitwa abantu b'Imana, niko bitwa. Abandi bitwa abanyamahanga, abantu binjira ku masezerano, mbere ntibitwa abantu b'Imana. Ariko Isezerano rishasha ntirivuga uko. Isezerano rishasha rivuga ngo abana b'Imana, n'abantu b'Imana, abantu bose, abanywara umogi, abicanyi, abamaraya, mbega mvuge ngo iki, imboregwa izo ziryamye kwibarabara, abo bantu bose bari mu isi n'abantu b'Imana. Mugabo kera ntibitwa uko, bitwa abanyamahanga, injabuka ku masezerano, abatagira Imana rurema. Natwe niko twari, ariko uno munsi byarahindutse. Abakiriye Yesu, haleluya, abamwakiriye, aha ndetse kuri Rwanda bisoma nabifatanije jewe kugira ngo ndonke, kuko udashobora guhagarara ngo uvuge nka Eliya ngo asanga n'umuntu w'Imana none abandi nabo kwandi n'ab'Imana. Ariko ijambo twebwe ridufasha agasanga n'umwana w'Imana, haleluya. Mbega murahumva, agasanga n'umwana w'Imana. Ngomba vuga ko umwana w'Imana gatoya, umwana w'Imana kwase nahacumura kwase ntasa n'umukozi. Muranyumva? Umwana kwase nagarukira muri saro no muri shambra arashikayo, ni kwase. Kandi saramubwira ati naho ngoye mwana aho uruwi wanje, naho ngoye uri amaraso yanje, naho urakora byiza gute atari kwaso ntiwigera uba ntigera baso. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo abamwakiriye, 1:12 kwa Yohana, yabahaye ububasha bwo gucika bande aba bana b'Imana. Rero barafise ubudahangagwa, haleluya, nk'uko na mukuru wabo Yesu namye soma mu gice cya 18 ngo bagiye kumufata, timurondera nde, bati Yesu umunyanazareti, ati ni jewe. Bose ngo bagiye kumufata barekuye, kuko yari afise iki ubudahangarwa. Yari avuga ati iyi ntwazangabo izananye n'aba baje kumufata batumwe n'umwami, ntibavuga uko jewe mvuga, kuko imvugo ya gisirikare sije ndiko ndavuga. Wa mugabo ubu nyene urahamagawe ibwami ngo tugende. Muntu w'Imana batubwiye ngo nitugusiga n'abatego, jewe ndaza mugabo ninaba nkiri mu mwanya wanje. Ico manutakaza umwanya urimwo, Satani ikintu agomba kukwaka n'umwanya urimwo, kandi amaze kugukurayo adosha kuzingazinga akugira itu akujana hagomba. Ugasanga nkiri umuntu w'Imana jewe Eliya, umuriro w'Imana numanuke ukuyigiza ngizo ngabo. Agaheze iryo jambo umuriro ngo wa yantwaza ngabo n'ingabo 50 we
barazigira. Umuntu agihagaze mu Mana nta kurekera bibamwo, nta mifino, nta burare, oya eka. Umwami ati bati bazigiye, ati ntacyo ndafise abandi, ngo mugende namwe ntimumusige. Barashika, muntu w'Imana aradutumye ngo tuze kugufata, turakujana, tego muranjana, ariko ninaba nkiri umuntu w'Imana asanga ataco turapfa n'Imana, asanga nkiri umwizigirwa ku Mana, umuriro numanuke. Ukuyigiza nge nizo ngabo muri kumwe, umuriro ngo pwa, sangabo n'intwaza ngabo barazigira, bagiye gukora kubidakogwako. Amen. Hagarara neza gusa, ibindi ureke. Abagatatu niho twasomene twagarukirije. Uwa gatatu aza yatahuye ivyabaye. Nigeze gusoma igitabo mu Bacamanza, nsanga umuntu bavuze ngo bariko barabaza Bagideyoni, bariko bariruka inyuma bagomba gukuraho bari bakore nabi Imana, ati mbega aho bantu mwishe basa gute? Ati basa n'abana b'abami, kandi basa nuko kwawo. Aba bantu bati barya bazigiye uryari ntwaza ngabo nkanje, kandi bari abandi bazigiye barabasirikare nk'abanagiye ntwaye, ndi barabanyantege nke, ariko bagiye gukora ko umuntu adahangagwa. Simvuga uko bavuze, singenda uko bagiye, kandi singambararira umwana. Barashikayo ati muntu w'Imana, amagara yanje n'ay'abasirikare turi kumwe nagutera imbabazi. Jewe nabonye ivyabaye, we nturekera, sinzigire mu kanya, mbabarira. Yo haje guca bugufi, Imana ikiza gukora. Eliya kirimu, mbega ndabigenze gute kwa nsavye imbabazi, ndamutera ikigongwe, mbega ndamufasha gute? Mumareka uhoraho pwa, atumviriza, genda ntumutinye, genda ndacuza kuba, genda uvuge gutya na gutya. Acara genda. Sinzi ko amaje kumata ati wa mugabo, abasirikare banjijana na babiri bari babarongoye, wabagize iki? Ntavyo nzi, ivyo Bibiliya ntibivuga. Mugabo hageze ati kintu jewe ndija kukubaza niki, mukuja kuraguza, mukuja kurondera izindi mana kandi uri umwisirayeli, mukuja kuraguza kandi uri umukristo, mukuja kwabakamenyi kandi winjira, mukuja kubundabunda mu vyumba bindi na rusengero ruhari. Nisho ndakubaza, atumviriza rero, naho wagiye ico ubwo buriro uryamye ntuzobuvako, nta kabuza uzopfa. Mbega yarapfuye, yahangaye nde? Hariho abantu bitiranye ibintu. Uyu mwami yagiye ngo abantu bose barasa, ngo bakamenye ni bamwe. Imana iratanga ubudahangagwa, ibuha abande. Uwa mbere n'uyu twavuze ngo n'abana b'Imana, ni Yohana 1:12. Agasanga ndi umwana w'Imana, agasanga uri umwana w'Imana, ntihagire uzogutera ubwoba, ureme. So umviriza neza, urarema, so sumunyantege nke, so sigikazatiro, so simbura kimazi, ni Imana ikomeye. Haleluya. Budahangagwa muri rata y'Imana, ubwa mbere n'umwana w'Imana. Haleluya. Uwakiriye Kristo Yesu, uwo n'umwana w'Imana, afise ubudahangagwa.
uwa kabiri ndakuvuga batatu nje mpeza simvuga barebare ni muri benshi ariko reka mvuge batatu. Ugira kabiri nuuriko amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. 120 mu Kirundi avuga ngo uhoraho mucamanza ambonye kw'amaraso ndanshiro rubanza rubi anyeto ugororotse yaranyiguze wiwe ni wevu gingoga nje kukwadapfa singipfuye twenaye Yesu turumwe. Amen. Ambanye kwiki twena Yesu turi bangahe? Haleluya. Umuntu abonetse kwa maraso ya Yesu Kristo ariko budahangagwa arateye ubwoba. Soma gitabo cyo Kuvayo 12 murongo w'indwi. Gitabo cyitwa Kuvayo 12 gitabo gira kabiri ca Mose 12 umurongo ugira ndwi. Jansima somo wa 12 n'uwa 13 indwi. Baheze bakire ku maraso bayasige ku bishimaryango byose no hejuru y'umuryango w'inzu yose bawuririyemwo. 12 kuko muri iryo joro inyene nzoca mu gihugu ca Egiputa nkica abana bose b'imfura bo muri ico gihugu ca Egiputa uhereye ku muntu no kugitunzwe kandi ibigirwamana byose by'abanyegiputa urubanza rwose ndabiciriye nzorushitsa nduhoraho. Ayo maraso azobabera ikimenyetso ku mazu murimwo nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana nta cago kizobaza ko ngo kibarandure igihe nzotera igihugu ca Egiputa. Yesu nashimwe. Ku murongo wa 13 ayo maraso azobera ikimenyetso ku mazu murimwo cyaye ku nzu murimwo nanje aho nzobona ayo maraso nzogira gute? Zobarengana. Igihugu cyose cya mu Misiri muri Afrika yacu igihe hatera ibyago aba bantu bitwa Bisirayeli ikintu cyabatandukanije n'abandi, ikindi cyatumye inzu zabo zibamwe impundu ahandi hari induru nta kindi. Hariya tutahereye kure berekana ngo n'umwagazi w'intama wakeregwa utararenza umwaka no kuvuga utarahumana atavyurajamwo. Yesu yabaye umwagazi w'intama w'Imana atagira icyaha. Aya maraso y'intama bayasiga ku mishimaryango rero ku miryango ku bishimaryango hejuru ku mazu. Uyo muntu aza guhonya umarayika yari yatumwe n'Imana kwaza kuza kugeseza abana bose b'abahungu bifura muri Egiputa kuri ya miryango rero. Nta wiri baramubwira ngo ntiwinjire, yaraba gusa ku muryango ikihari. Amaraso ayabonye ati uyu muryango ntuhangagwa ndarengana, uyu muryango ntuhangagwa ntarengana. Muyironde gu umuryango nturimwo, muyironde gu umuryango nturimwo. Icombo Mose atanarondera kwica ntubemwo. Haleluya. Ehumviriza kubishimaryango tubonye ijambo ry'Imana ribangutse ngo ayo maraso aho nzoyasanga hose, inzu nzoyasanga ko yose nzogira gute? Nzorengana. Amen. Iyo nzu izobiri ku budahangagwa
n'umumarayika w'uhoraho azoyubaha. ntacyo azokora muri iyo nzu byari byabujijwe. murazosoma murabe rero abantu bariko baratikira, Egiputa ariko iravuza induru yose, ariko abisirayeli aho bari Gosheni hari umutekano ntangere. kubera iki? aya maraso ku miryango yawo. twebwe si ku miryango mwene ngaho naho twasiga ngira ngo intama 50 ziyishwe, si ivyo, ni ku bishimaryango vy'imitima yacu. amaraso ya Yesu tuyafise turidegemvya. kandi murabizi namwebwe nta nyigisho iri muri ivyo. umuntu iyo atunganije ubugingo bwiwe neza, agaruka batigenda amahoro, agenda nezerewe, agenda wahukiwe, agenda atangorane, umenga arahaze kandi atariye, umenga araberewe kandi yambaye ibibayabaye, umenga ivyo bindi vyose biremera abantu aba yabisize igorogota. ambonye kwa maraso ntancira urubanza rubi, anyita umugororotsi. Mwisezerano rishasha ivyahishuwe Yohana 7:14, Sezerano rishasha 7:14 handitse ngo Shangire kamere kuri 13. umwe muri babakuru arambaza ati, aba bambaye imyambaro yera, iyo banditse ngo imvune ariko hano imyambaro, ni bande kandi bavuye hehe? ndamwishura nti databuja ni wewe bimenya. arambwira ati, aba nabavuye muri wa mubabaro mwinshi, kandi bamesuye imvune ya imyambaro yabo, bayezesha amaraso ya wa mwagazi Yesu nashimwe. ndamwishura nti databuja ni wewe bimenya. arambwira ati, aba nabavuye muri wa mubabaro mwinshi, kandi bamesuye imyambaro yabo, bayezesha amaraso ya wa mwagazi Yesu ashimwe. nasanze ndiko nasoma aya majambo, umuntu ariko aya maraso no mwijuru baramuzi. Yohana baramuha ikibazo, abonye ibintu byahindutse, ngo abona baye impuzu zera bakayangana, batereka tubaza Yohana ko ari akenge muntu agifise. bati yoha sabwe, aba bantu basa gutya ni bande kandi bavuye he? Yohana araraba twomenya ibintu tubikiwe, two kwitonda twagenda nk'abantu b'Imana. araraba numwe yomenya muri bo, arabura. mbega aba n'abantu, n'abamarayika, n'ibinyabugingo, n'abaserafi, n'abakerubi, n'ibiki? nk'umuntu w'Imana atabesha rero ntiyasakishije. n'umunsi turihuta umuntu wacu asakisha ngo naba. Yohana ati, mugenzi niwe wobimenya. mu yindi mvugo, ivyo birandengeye, mwijuru hari ibintu biturengeye. Yohana baramubara, tumviriza rero, aba nabavuye muri wa mubabaro mwinshi, kandi bamesuye imvune zabo canke imyambaro yabo, ngo bayezesha amaraso ya wa mwagazi. Haleluya, haleluya. mbega tumesurizi oya sizi izi zizosigara ino. hari imyambaro bazoduha bafatiye ku ngene tumeze imbere. abamesuye imitima yabo bakayezesha amaraso ya wa mwagazi, nabo uwo harambonye ko amaraso nancira urubanza rubi, anyita umugororotsi. aho nzosanga ayo maraso nzorengana. umuntu ari kwa ayo maraso ariko ubudahangagwa. 3, n'ufise ijambo ry'Imana kandi agashitsa ico rimubarira. Yosuwa 1:5. umurongozi agira 2 mu barongo ihanga rya Isirayeli mu buryo bw'impwemu yakwirikiye Mose. Yosuwa ibice
igice cya mbere natevye gushikayo mugwe muza mushikayo igice rimwe cyangwa igice cya mbere umurongo ugira 5. Nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere iminsi yose uzomara ukiriho. Imana iravuga ngo nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Yosuwa sinzoguhemukira sinzoguta. Shika mushira ubwoba iyo bava ngushira amanga, kuko ari wewe uzoshikiriza aba bantu igihugu naraye basekuruza ko nzokibaha. Mugabo kugira ngo ntihagire umuntu azoguhagarara imbere mu minsi uzomara ukiriho, kugira ngo nanje ubwanje nzobane nawe, shikama ushira ubwoba cyane, kugira ngo witondere ibyo ivyagezwe byose bivuga, ubishitse ibyo Mose umusavyi wanje yakugeze. Ntuzuhengamire iburyo canke ibubamfu, kugira ngo ugire umugisha aho uja hose. Ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuzobikure mu kanwa kawe, ariko uzokwame uvyiyumvirako canke ubirimbura ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyo ivyanditswe mwo vyose. Niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Amen. Amen. Kugira ngo ubudahangagwa tubugumye, Imana iranezerwa no kubuduha. Imana irabwira ngo nta Yosuwa nta muntu azoguhagarara imbere iminsi uzomara ukiriho. Yosuwa ati amina, ati mugabo kugira ngo ibyo bize bishoboke, ibiri muri kino gitabo cy'ivyagezwe uzomba ibirimbura ku murango no mwijoro, uvyiyumvirako ubishitse. Niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Ntibishobora kugenda neza ibyo ijambo ry'Imana tubitwaye nabi. Ntidushobora kuronka ubudahangagwa dutakaje iki jambo ry'Imana ritubarira. Nibikunda Sezerano rishasha. Yakobo ndiko ndaduga. Yakobo igice cya mbere urenganya abaheburayo uzobuhashitse, twavuza ko barondera mu itanguriro. Yakobo 1 umurongo wa 23. Kuko uwumva iryo jambo ntarikore ameze nk'umuntu yirabiye mu cirore mu maso yiwe yavukanye, amaze kwiraba akagenda, uwo mwanya gaca yibagira ukwasa. Ariko uwitegereza ivyagezwe bitunganye rwose, ari byo by'umwidegemvyo, akabishishikara, atari uwumva akavyibagira, ariko ari ubikora, niwe azohabwa umugisha mu vyo akora. Amen. Umugisha mu bihe? Mu vyo yivye, mu vyagize gute, mu vyo akora. Niwe birimbura ku murango no mwijoro. Yosuwa icyambere ntawe uzoguhagarara imbere, kandi ibyawe bizogenda neza, kandi uzogira amahirwe. Ngaho Yakobo aravuga ngo hari umuntu ashobora kumva ibikenewe mu ijambo ry'Imana akavyumva akavyitegereza, ngo mu kanya gacambera nk'umuntu yirabiye mu cirore mu maso yavukanye ataraho yatiye, mu maso amaranye igihe akaharaba, ngo amaze kugenda gaca hibagira. Ngo mugabo umuntu aravyo vyagezwe by'umwidegemvyo akabishitsa, azoronka umugisha mu vyo akora. Yesu ashimwe. Ndangize rero, reka ndarangije mvuga ngo
umuntu ameze atyo ariko ubudahangarwa. Ndangirize mu gitabo kimwe cyitwa ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Ariko ubudahangarwa, nsubiraho nyene kandi ariko ndahejeje. Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice c'7, somaho 20 gusa, 24 n'25. Handitse ngo, uwumva ayo majambo yanje wese akayashira mu ngiro asa n'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Bwa budahangagwa buri kuri 25. Isegenya iragwa, inkukura irasendanisha, igihuhusi kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu ntiyagwa, kuko umushinge wayo wari wubatswe ku rutare. Yesu ashimwe. Umviriza, uyu muntu akwije ibi bintu rero afise ubudahangagwa. Icambere n'umwana w'Imana kubwo kwizera Kristo Yesu. Ica kabiri ariko amaraso ya Yesu yarihanye ibyaha. Nutarihana biracashoboka, nutari umwana w'Imana biracashoboka. Gatatu, agendana ijambo kandi akakishira mu ngiro. Uwo muntu rameze atyo niwe afise ubudahangagwa. Kubera iki? Isegenya ry'amageragezwa, inkukura y'ibibazo, igihuhusi c'ingorane ntacyo bizomugira. Amen. Kuko n'umwana w'Imana ariko amaraso ya Yesu agendana ijambo. Naho yahura n'ibibazo arahagara. Tumviriza, intambara niyashira, amarushwa n'iminiho azoduhamagara. Sizorangiriza muri ibi. Arahagaze yubatse ku gitandara gikomeye. Usenga Imana. Ndagomba nsengera umuntu asanze hari ibintu byinshi byamuhangaye bikamugirira nabi, aze yambara ubudahangagwa banje gutunganya umutima wiwe, yihana ibyaha byiwe. Ibintu byose biratuma gukirimbirako, biragahera kuba igisimbusha ingorane. Gisimbusha ingorane, ibintu byose bibi bikakugwako kandi uri muri leta y'Imana, biragahera. Ngo nisegenya, nisuri, ninkukura, nigihuhusi. Ibyo nibihuhute, ariko uhagarare neza. Nimba ufise iri jambo uhagaze muri Kristo, nawe nigitandara nacyo uzoba. Ngo nakayatukanye, nakayivye, nakayasambanye, nakayaborewe, nakarabesha, biragahera. Abasaba muri leta y'Imana, bari muri leta y'Imana barafise ubudahangagwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntiyaguhamagaye ngo ubikiraniro ry'abadayimoni. Oya, uze kuva ngaho ngo ubu ndi umwana w'Imana. Bya bintu byose byahora bintera ingorane nabisize igorogota. Ubu ndi umwana w'Imana, reka kungora. Nimuze turabarorera, murabe igiciro mu nyunga z'Imana. Naho yoba ari umwe arazimvye imbere y'Imana. Naho yoba ari umwe n'uw'igiciro arazimvye gusumba amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amadolari, amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amayero. Umuntu umwe arazimvye. Yesu yabambwe igorogota. Naho yoba ari umuntu umwe kugira ngo ababarirwe ibyaha. Ntaco turakurorera ngo ko wavuye hasi, ngo ntaco, nta mvura igirigwe. Iyo ntambuko uteye uva aho wari uri, Yesu nawe ayitere musanga agusanganira. Yego, ayitere muhura nawe.
Pastor Just engusenga Imana. Mana nkuru data wa twese uri mu ijuru, raba basavye n'abasavyikazi bawe baraciye bugufi mwami, baraje ngo ubaharire ubuhagire ubuhumane bwose mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso yawe abuhagire ababoneke ko baronka ubudahangagwa kuko bihanye ibyaha bagatandukana nabyo. Ubuhagire ububi bwose mu izina rya Yesu Kristo. Byo byose byabanduje, byo byose byabashitse kure yawe, byo byose byabatandukanije nawe, baremeye ko batsindwa imbere yawe Mana, ubagirire imbabazi. Amaraso yawe abeze, amaraso yawe atunganye, ubuhagire rwose Mana. Bave hano bagiriwe imbabazi, bave hano atamajwi abarega, bave hano batinanishirijwe n'Imana. Uri Imana ishoboye byose, niyo cyatumye utanga Yesu Kristo ukwizera wese aronka ububasha bwo gucika abana b'Imana. Urakoze mwami ko bahariye, ubigishe kugenda biyubara bizigama, mwemu wawe yera zobashoboze guhagarara neza, baneshe ibyahora bibanesha. Tubasengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. None rero tugiye dusengere umuntu wese agira ati je ngaho ndagomba ko bansengera kuko baturirimbiye, abantu baririmbye neza cyane. Aya majambo duherekeje avuze ngo isegenya inkukura isuri isurira kuri iyo nzu ntaco yabaye iguma ihagaze. Baturirimbiye ngo Shaduraka na Meshaki na Abedenego mwitanure, barahagararayo basanga n'umuriro ntubahangara kuko bari bahagaze neza. Ya yari suri agira amageragezwa, ya yari segenya, sabantu bose babishobora. Arahagarara neza, barahagarara nk'abantu b'Imana. Na Daniel arahagarara neza, intambwe ziramutinya, ziramenya ngo uyu muntu ari kubudahangagwa, ntaco yapfa n'Imana. Watacupfa n'Imana rero ukafise ikintu kiguhagaze imbere, sinzi umusozi wariwo, sinzi geragezwa iryo ari ryo, uramaze gusengerwa cyane urasengerwa, uri avyizera handi ukabikekeranya. Hagarara aho uri dusenga Imana, dufashanye. Kwinzamba itaravuga turacasenga. Pastor Joseph ngo hano Mungu Baba yetu, tunahitaji taifa hili la mbinguni, taifa la waendao mbinguni. Wanahitaji Bwana Yesu kwamba tena ukubali kuongeza tena moto ambao utokao juu mbinguni kuingia tena ndani ya vyombo hivi. Moto ingie ndani ya vyombo hivi, vyombo tena vipate kujaa, maana mitungi ni mitupu. Katika jina la Yesu, moto jae tena. Katika jina la Yesu, moto jae tena. Katika jina la Yesu, moto jae tena. Chemusha vyombo vijae tena moto, moto wa mbingu, sio moto wa duniani, lakini moto ule ambao umeshuka. Ina wakati wa Pentekoste wenzetu walisema kwa lugha mbalimbali kutokana na moto ule. Tunahitaji kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu wa Nazareti, moto shuka, moto shuka. Tunakusihi Mungu, moto shuke, maana moto kishuka ndani yao hawatatenda tena maovu,
watatenda tena maovu, watatembea na moto, watatembea na moto kiwaka, watakuwa vyombo vya moto, miali ya moto itawaka ndani yao, miali ya moto itawaka ndani yao. Bwana uwasaidie yale yote yanayokuwa maumivu kwao, machungu ya miaka, mahitaji ya shida za miaka, yale machozi wanayolia, Bwana uyajibu kufuatana na kila chozi la kila mmoja wao, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wanaohitaji nyumba uwape nyumba, wanaohitaji wake uwape wake, wanaohitaji kuzaa uwape watoto wazae. Wale wote ambao hawazai, tunahitaji kwamba wangeleta ushuhuda mzuri kwamba wamezaa kwa maombi haya. Bwana atawapokea watoto, wakumbatie vitoto, wakumbatie vitoto. Wale wote wasiozaa wakumbatie vitoto, vitoto vichanga vile mikononi mwao. Atawapokea vitoto wale wasiozaa, na wale wote ambao wanapanga manyumba za watu, nao watoshe haya, watoshe haya siku moja, nao wapate nyumba za kwao katika jina la Yesu. Mahitaji yote ambayo wameleta, wewe Mungu ndio unayejua kujibu mahitaji ya watu. Kwa jina la Yesu tunawaombea hivyo, amen. Yesu nabahezagire. Ugenda uvuga uti ndi muri leta y'Imana, ndi ku budahangagwa.